risike zitanu buri muntu wese wifuza kwinjira muri business, buri muntu wese ufite icyo wikorera, buri muntu wese ushaka kuba umu entrepreneur ubwirizwa gufata kugira entreprise yawe ishobore gutera imbere, kugira produit ukora ishobore kuduga, kugira service uri kuratanga ishobore gushika ku bantu benshi. Risike ya mbere ni guheba akazi urimo. Ndabizi ko kigoye kukubwira ati ngo va muri ivyo bintu urimwo uje gukora ibindi, ivyo ukunda, ivyo biri muri wewe biri un peu bizarre, mugabo tuza gufata iyo risike kugira ushobore kuba focus kuri entreprise yawe, kugira ushobore kuba focus kuri projet yawe, kugira ushobore kuba focus kuri service uri kurakora. Biragoye cyane ko ushobora kwitanga muri business yawe witange en même temps no mu kazi kandi k'undi muntu. Ndabizi ari igihe usanga nyene kajya akazi uri kurakora ahandi kariko karagufasha mu mabezo mwamwe ya entreprise yawe, yes, mugabo parfois il faut abandonner kugira ushobore kwiransa, ushobora kwifocusinga muri ivyo uri kurakora. Je me souviens ivyo byarambaye ko muri za 2020-2019 mu gihe umuntu twakorera yashoboye kuba avuga ati rero ko mama tangiye gusora ama marque y'ama t-shirt, icyo gihe tutagiye gukora marque ya t-shirt mara nk'ikintu cy'undwi imwe tutaboneka, acha tubwira ati rero ndabahaye konje ya demo mugende kujya ayo mafaranga mu yamare muzica mugaruka. Vraiment yari siri yuko ayo mafaranga muri demo twaronse muri yo lancement y'iyo marque ya Mama Africa nayo tuza kuronka, nayo tujya demo ngo adukwire. Mu gihe umuntu yari sanse kuri inzu gukora ibintu biri mugabo turashoboye kwa tuvuga ati nta kibazo, hama twe tugiye turahindura mindset direct, tuvuga ati aya n'amahigo yacu yo kwipima yuko dushobora kuba aba entrepreneur cyangwa dushaka kwitangura business yacu without nothing, turilansa. Twabona iyo biriko biraja me onarisi kugeza aho tumubwira ati rero warakoze, turabona yuko bizotugora cyane kugira dusubire kandi gukorana nawe. Hama muri icyo gihe cyo turatangura kwikora, bivuga yuko nawe hari igihe uzoba serious byatari cyangwa ushobora kugira intege nyinshi mu gihe akazi wari usanzwe urimo ushoboye kukabandona kugira ushobore gutangura cyangwa kugira ushobore kugira gute gushira 100% y'umwanya wawe muri iyo business ya muri entrepreneuria ya. Irindi risk igira kabiri ni guhindura milieu. Hari abantu usanga mu minsi baratangiye business, usanga umuntu akorera muhira, usanga umuntu afise ya ordinateur yo akora muhira. Ivyo byose ni byiza gukorera muhira kugira gute kuko natwe niho twatanguye, mugabo hari yo moma uvuga ati jewe rero ndavuye muhira reka nje hehe hanze abantu bambone, reka mfate ikibanza muri ville, reka mfate ikibanza muri city, mugabo mve muri cya cyumba nkoreramo, mve muri ya salon nkoreramo, ngende muri public, ngende hanze fase ikibanza muri city. Fata iyo riske même si babigoye utabona aho uzokura amafaranga yo kuriha ku kwezi, même si utabona ingene uzokura amafaranga yo kuriha amatara ku kwezi, mais fata iyo riske même si utabona amafaranga yo gufungura midi aho uzoyakura, fata iyo risk uve muhira, fata iyo risk uve muri ako gace kiwanyu, dufate nko mu Bwiza mwijabe hehe, fata iyo risk uze muri villa ahantu uzi yuko uza guhura na clientele ikwiye, ahantu uzi yuko abantu baza kugushikira byoroshe, ahantu uzi yuko umuntu agukeneza kukuronka byoroshe, ahantu uzi yuko produits zose ukeneye uza kuzironka zoroshe. Hama utangure kwiexist, fata risk yo kuva muri icyo cyumba uze muri ville ko musabana tubone yo kuri seriye. Umuntu wazo kwigira abona yuko ufise iyo capacity yo gukora kumukorera ikintu neza cyangwa guhe marché nini mu gihe atarakubona uri kurapambana. Oui, c'est vrai. Nushobora kwibaza, urashaka kwibwira ati ngo none jama yaranzo yakore ko yo kuriha ku kwezi mu gihe ibintu by'iwanje bimeze uko. No. Nushobora kumenya hano amafaranga azova, mugabo menya yuko umaze kuva mu hira ugavuga ati je ndafashe ikibanza ndakiriha 200-300 mfate 500 muri ville, mais ndagishizamo impuzu petit à petit, usanga uri kuri força kurondera ayo mahera. Rero muko kwiforça mu kurondera ayo mahera niho usanga umuntu ariko arakura. Ndagomba ndakubwire yuko ntushobora kuresisa muri buno buzima mu kugenda uri muri côté iri defensive, uresisa muri buno buzima ugenda muri partie iri offensive, ugenda wataka, ugenda força bya bintu ubona yuko udashoboye, kugenda wiforça umunsi nisa inzira yabyo urayironka. Risk igira gatatu mu ma risk atanu buri entrepreneur wese akwiye gufata cyangwa akwiye kwinjira kugira ashobore kurealiza entreprise yiwe cyangwa ashobore kuyiduza ishike kure, ni gufata risk yo kuva mu mahorasyo amwe
ndabizi ari igihe usanga utanguranye business n'umuntu murakoranye igihe kirekire n'umugenzi wawe n'umuntu muri famille mwe ugasanga uyu muntu malgré ko muriko murakorana hari ugudahuza cyangwa ngo usanga umwanya munini umuyumvira côté négative cyangwa usanga umwanya munini umuvuga côté négative même si ari wa muntu usanga nyene mwavanye kure mwakoranye ibintu bikomeye ari wa muntu aguhanura gira gute si ufata uwo mwanya ugasanga umwanya munini nka 80% y'umwanya wawe ni côté négative cyangwa ugasanga abakozi bawe cyangwa ugasanga ni n'umukiriya wawe naco bitwaye uyo muntu amubwiye ati turashaka gutandukanya komisa ngende kugerageza ndi jenyene ndabe aho vyoje naco bitwaye uyo muntu kumubwira ati ndabona ubu nitugisangiye vision urashaka kubandanya na vision yanje nkabandanya ni wanje komisa bishobore kutworohereza bibaho nushobora kuba stable mu gihe uzo kurahomba muri business yiwawe kandi ugasanga urukora abana n'umuntu cyangwa umuceranye n'umuntu cyangwa uvugana n'umuntu tous les jours adégage énergie négative nakina kibagufasha mu byo urakora nawe nazi no kuguhumuriza ahubwo hako kukubera inyishu mu bibazo uri kuracamo akubera ingorane ntaco bitwaye umuntu kumusezera hari abakiriya usanga bafise amanyanga bafise akajagari ngo kubera ko aguhemba neza kubera ko aguha amafaranga uko agashaka kwifatira uko ashatse ntaco bitwaye bavuga ati ngo umukiriya n'umwami wiyo umukiriya n'umwami mugabo umwami nawe nafata umuntu wari umuntu uko yishakiye kose no umwami aramenya limite ziwe hama n'umuntu akamenya limite z'uwo mwami hama tukaje dukorana neza mugabo wowe buri umukiriya wanje dushaka kuntwara uko wishakiye ndaguheba nkabandanye sasa ivyo wumve yuko bizotuma uba stable bizotuma uba focus bizotuma udahangayishwa na entreprise yawe udahangayishwa na produit yiwawe cyangwa uhangayishwe na service yiwawe ahubwo uzosanga uriko urahangayishwa n'ivyo gusa mugabo utahangayishwa n'ivyo bindi udahangayishwa n'urya muntu aguma kwereka ibibazo n'urya muntu aguma guca intege udahangayishwa n'abajya abantu baguma bakubwira ati ibi nibikunda nibishoboka no abo bahebe amushobore kwifokasinga kuri entreprise yawe hamurabe ingene ushobora guhindura ubuzima bwa entreprise yawe iyindi risque igira kane ni risque novuga yuko igoye mugabo ni risque bien sûr tukoza gufata nk'aba entrepreneur ni risque yo gutangura business udafashe ideni ahariho hose cyane udafashe ideni yari yo yose biragoye bari gutangura business no kuba wari uyirimwo wari ubuze uburyo kugira ushobore kwavansa witangura business ukatangura business mu mafaranga ya credit banke cyangwa umuntu yaguhaye payeje yaguhaye hirya no hino abantu hirya no baguterereye monami biri tellement risque ku buryo utabwiye gufata iyo risque yo kuyafata ayo mahera kuko utangurana na pression ikindi nacyo utangiye business ufise amafaranga menshi nugira wa mwete wo gushaka kuduga kuri ya niveau wifuza gushikako kuko urashaka gusanga uratangiye dufate par exemple utangiye studio ufise amafaranga c'est-à-dire urafise ibikoresho byose ukeneye muri ico gihe uzokura intege yo gushobora kugira yo kugura ikindi gikoresho ukeneye mais regarde wa muntu yahuza ati genda tanguye ndilansije na mafaranga mfise mugabo ndashaka kuvugira abantu yuko mfotora nzorondera marché yo gufotora nzogenda gukota appareil nzorondera marché yo gufotora nzogenda gukota lens mugabo mfotore tu hama petit à petit mafaranga ndiko ndaronka reka ngende ndabika muri aya nyene nzogura appareil nzogura lens muri aya nyene nzofata ikibanza muri ville pange nzane studio ya photography muri aya nyene ndiko ndaronka niyo nzogenda ashiramo ibitambara ashiramo ama lighting ashiramo n'ibindi bintu uko nuko umuntu agenda araduga muri business mugabo ari igihe kwanza biguba bikeneye yuko ugira experience yo kugera stress yo kugera clientele yo kumenya ingene ushobora kucengetera mu bantu yo kumenya ingene ushobora kwinjira mu bantu no kurondera mu marché iyo experience utayifise ukacuhabwa amafaranga 100% uyo muntu usanga ariko arahomba that's why kubganje ndumva neza yuko ushobora kuguhanura gufata risk yo kutakira amahera ugitangura business fumu yakira ufise aho umaze kugera kandi ugakira amafaranga ubuze yuko uyo muntu niya yaguha ataza kuza gukontrola muri business yawe tivo ataza gukontrola ataza kukubwira ati ngo gira ibi nibi uza kwiyobora wewe uyo muntu ataza kukubwira ati kubera ko nashizemo amafaranga je ndabona yuko ukiye guha akazi uyu muntu mu gihe wabona yuko uyu muntu agomba guha akazi na place afise na role afise muri entreprise yawe na role afise muri business yawe mewe ukatsanga kubera ko wakiriye amahera yiwe uri oblige kuvyumva business ikifiraho
je hari umuntu yigeze kumbwira ati rero Hamza kubera ko mbona ufite experience muri ibintu byo kwandika ku mupira ndashaka kuguha amafaranga ameze uku komsa ukavance kugura ibikoresho narambwira ati rindira niyumvire mene nagenda mpita mvuga ati uyu muntu namara kwakira amahera yiwe ejo ashaka kunyoblisha kuzanira umuntu cyangwa ejo ashaka kumbwira ati ukwiye kubikora uko cyangwa ashaka kumbwira ati genda mubwira ati reka tuinvestise aya mahera tuzane ikindi gikoresho akambwira ati oya genda yakina yiwanje gutyo gasanga biriko birananira kumujera bikanana no kujera entreprise yanjye narayarese rero petit à petit rero niho ugenda uvuga ati okay nafata amafaranga runaka muri banki araho mbona ngeze ndashaka kujera ibi nibi naho muri ikintu wabura mugabo ndabona yuko amafaranga y'iyi banki birashaka kunyorohera ejo nizo kubitwesezi ikintu kiwawe nizo kubitwesezi ibikoresho byiwawe sitagufata risk yo kudafata credit kugira ushobore gutangura business ni ikintu nyamukuru ni risk nyamukuru uvuga yuko umuntu akwiye gufata irashaka kumufasha uba stable kandi ugakora uri pose risk igira gatanu ma risk agize umuntu wese ashaka gutangura entreprise akwiye gufata kugira ashobore ku demara na entreprise yiwe neza ni risk yo kwiyima turakuze kumva ijambo rikuze kuvuga ngo nta myaka ijana ukwiye kujya ibihumbi byane bishobora kugura ngo parcelle ibihumbi bishobora kugura umuduga tusa amajambo nyenda afise ivyerekezo me comme entrepreneur wese urazi yuko chaque centime yinjiye irafise ikimaze muri entreprise yawe rero urakwiye kwiyima ku bintu bimwe kugira ushobore ku avance urakwiye gukarikira amafaranga yawe ahari karava na ahari karaje kugira ushobore ku avance urabizi neza yuko 10 byose gengiye kuri wewe ifise akamaro mu kwinvestisa muri entreprise yawe kugira ushobore kuduga kugira ushobore gushika ku yindi niveau kugira ushobore kwagura karere urazi yuko hinjiye ijana franc 100 franc uyagwije arashaka kuba igihumbi c'est vrai urashaka gusohora amafaranga make kugira ushobore gusohokana mu client potentiel urashaka gusohora make kugira ushobore kubaka umubiri wawe ushobore kubaka apparence yawe urashaka gusohora amahera make kugira ushobore kuinvestisa muri marketing cyangwa mu bintu bimwe bijya no hino mugabo menya ko ijana 10 igihumbi 2 n'umutahe ukomeye ku entrepreneur baho aujourd'hui mugabo wiyumvira demain baho aujourd'hui uvuga ati iri jana ndaribika aya ndayabika ejo ndashaka kuzokora iki nusohora amafaranga yawe juste pour plaisir y'igihe gito nusohora amafaranga yawe juste pour t'amuser un entrepreneur parfois na droit yo kwiyamiza ubufise c'est vrai il y a umuntu wakwiye gufata pour cet amusement mugabo si umwanya wari wose wowe uri nka babandi babayeho lundi mardi mercredi jeudi vendredi kugira samedi dimanche agende kujya amafaranga yakore indwi yose no samedi dimanche ni umwanya wo kurefreshisa kuri entreprise ya ni umwanya wo kurefreshisa kuri produit kuri services ziwawe mese umwanya wo kugenda gutumwanya mu bubare ni umwanya soit bien sûr wo kuvugana n'abakiriya wo kuvugana n'abantu batandukanye wo kuvugana n'abapartenaires batandukanye oui ça c'est un peu compréhensible mese umwanya wo kugenda gusa kurelaxinga kuryoherwa ngo ni muri weekend no entrepreneur buri umwanya we wose ufise agaciro rero izo nizo risques zitanu uramutse ushoboye kuzifata nk'umu entrepreneur nta kabuza entreprise yawe iraduga nta kabuza service yawe produit yawe irashika kure nta kabuza uzokwinjiza amafaranga menshi hamwe ushoboye guhindura ubuzima bwawe uhindura ubuzima bw'umuryango wawe uhindura n'ubuzima bw'igihugu cyawe maze ushobore gutera imbere mugabo wumve yuko udashoboye kuba capable yo gufata izo risque nta wundi muntu ashobora kuzi gufatira mu kibanza cyawe